Guteza uburimyi n'ubworozi ni politike leta y'u Burundi yashize imbere kugira ngo abenegihugu bagwize umwimbu baronke ivyo bafungura n'ivyo bagurisha. Mu ntara ya Gitega imigambi yo kugwiza umwimbu barayitabiriye bimwe biboneka, indongozi, abajejwe uburimyi, ubworozi n'ibidukikije hamwe n'abafundi b'indimo babagiye imbere mu kubahimiriza no kubereka ubuhinga bubereye bwa kijambere butuma abenegihugu bagwiza umwimbu ku rugero rushimishije. Twazinduye turagendera imirima twahereye mu murima w'akarorero ariho bita mu gifaransa centre de rayonnement uri ahari ikibuga c'indege ca Gitega. Uwo murima nawo ukabupima uburinganire bw'hegitare 17. Mwabonye yuko ari umurima mwiza cyane, mwabonye yuko ibiterwa bihari biri ku mirongo, biri ku rugero rumwe, biteye kumwe. Aho naho ni koperative n'abantu bagiye hamwe, en koperative bagiye hamwe bagira umurima bagira umurima w'akarorero. Murabona yuko n'abene gihugu bo mu gisagara ca Gitega begereye ngaha bashobora kuhakura icigwa na cyane cyane mu gutera neza ko n'umwimbu murabona ko uzoba umwimbu mwiza cyane. Kugira ngo dushobore kurima neza kijambere tugwanye inzara tugwanye n'ubukene, hari hakamo kanya kubaho umukuru w'igihugu yateye ko umuntu wese akwiye kurima karima neza kugira ngo umunwa uronke icyo ufungura kandi n'umufuko ushobore kuronka amafaranga. Duca turiyumvira turabishira mu ngiro twari murabona ko twateye ibiraya kijambere. Urabona ubu ni mwibagara, hariho aba agronome batanzwe kugira ngo badufashe dushobore kwiyegeranya hama dushobore kurima igiterwa kimwe atagukuvanga ibiterwa. Akarusho karimwo nuko urimye imbuto imwe ushobora kwimbura kandi uteye kijambere ku mirongo nkuko tubihimirizwa, usanga harimo akarusho kanini gose. Uwo mugambi ndawushima kubera akarusho karimwo. Urashobora kurima ahantu hora urima ukimbura utuntu dukeya bwabo ugashobora kwimbura kona ko kabisa harimo akarusho kanini. Urashobora gutera nko ikiraya kimwe cyakunzwe ugashobora ukurayo ko ibiro 2 canke ibiro 3 bwabo imbere yaho atani nusu bashobora gukurako. Muri uwo mugambi nyene wo kugwiza umwimbu, indongozi z'igihugu cacu zirabera akarorero keza bene gihugu mu kurima imirima y'ibiterwa bitandukanye mu turere babayemwo. Aho mubona ni muri komine Bugendana ahitwa Bitare. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu aharimira imirima ihimbaye y'ibiraya, ibigori, imyumbati n'ibindi, kandi birafitiye akamaro kaboneka abene gihugu bo muri ako karere. Dukurikije impanuro nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi adahengeshanya kutubarira no kuduha ko muci umuntu ashobora kurima kandi akimbura. Rero twebwe twaciye twumva ko kamo ca turategura ngaha muri indimo ya nyene icubahiro, turategura ahantu dutera ivyo bigori vyo muci. Rero nico gituma mubona bimeze neza kandi bireze. Hariho ibigori ngaha bikiri bito, mu kubitera twakoresheje umwavu w'ikirundi kandi murabona yuko twabiteye kijambere. Biri ibi birayi mubona ngaha twebwe mu kubitera twarafashe turazana amase, twabanje kuzana amase y'ikirundi turayazana, hanyuma tumaze kuyazana cha turategura ikibanza arico ivyo bibanza mubona duteguye aho dushobora gutera iyo mbuto. Hanyuma turahategura neza, cha turafata turaca intozeye amabango, turaca n'imikobeko. Hanyuma niko gutegura rero iyisi, niko mubona imeze gutya, iteguye neza, ishajije namwe bwe ndibaza ko mubibona. Hanyuma tuheje guhitegura uko cha dufata rero turategura aho dutera ivyo biterwa vy'ibiraya. Iyi mirima isa neza cyane, iratotahaye kandi twitseze umwimbu mwiza cyane gose gusumba
n'uwo twari twarose mu mwaka uheze. Akarusho cyane cyane tubona nako nk'aba abenegihugu bo muri iyi misozi ihanamiye ngaha baraza tukaza turabigisha n'ukuntu nabo baza kugira hariya mu mihana iwabo kugira ngo nabone barabira akarorero hano kuri uyu murimo wa nyene icubahiro. Umuzo w'ibikorwa twarawushimye gose kuko utwereka akarorero keza ko kurima kijambere, akarorero nk'ibi byo gutera ku mirongo. Iki ni igikorwa ciza gose cyatweretse kiduhimiriza. Nk'uyu murima ubereye ibintu byose tumenyereye nka kera ibintu byo twabona muga kwibi nk'ubu urabona nka kwashagije. Aha tubwe nk'ibi raturyohera nko tuvuga tuti nka turamenya nka turazi nyene turabonye nyene babiteye nabi nka tujana muhiri wacu tukavye nk'abanye bataza ngaha naho tukagira akarorero nk'ibi bakoze ngaha. Ibi bikorwa biradufasha mu kurwanya inzara, nta nzara ihaba, nta nzara tugira. Biradufasha nk'iyo umuntu nkaje umusesekara turashobora nko tugisha abana umwana tukaronka akaniforoma jara kw'ishure kubera uje umusesekara agezeko nko kuja kwivuza nk'amagara y'abantu biradufasha navyo ni ku magara y'abantu kuko harya ibintu byose bikorwa n'amagara no kubufisa amagara udafise amagara ntavyo ukora. Urumva uyu mwimbu dufasha ibintu vyinshi gose. Turose agahembo turaza kwikenura ahandi tukakurikiza uyu mugambi turiko turakorera ngaha hariya iwacu kuko ico uri kurakora utegezo nawe guca uza kugikora hariya kumuhana. Rero aha turaharonka agahembo tukarose turaza kwikenura hama tukakora nk'ibi mubona ngaha na twebwe tukagira ico abene gihugu nabo bazoturabirako. Igikorwa kibera ngaha ku bene gihugu icya mbere baharonka agahembo bakaja iyo bahembwe baraja kwikenura turaja kwikenura tukagura udutungwa hujyanya kubahwa mukuru w'igihugu wacu abiduhimirize kugira umufuko uronka amahera n'umunwa aronka icurya. Iyo baduhembye tugenda tukagura nk'ingurube, inka, impene tukarondera amase y'ikirundi tukaca tujana mu mirima tugatabira. Bene gihugu akabona batera nuko twubahimiriza kugira uyu mugambi wo kurima kijambere kuko birafasha. Naho kabara kantu gatoyi waramye kijambere urimbura. Urimbura ukaronka umusesekara ibintu sibimwe vya kera warima nk'hegitari ugasanga bikumariye. Nk'uyu murima ni hatoyi nk'umwimbu uzova ngaha urarenze. Kubera warimwe kijambere. Kubera indongozi zagiye imbere turabona yuko umugambi leta yahamagariye abene gihugu barawitabiriye kuko turabona ko indongozi arizo zaciye zifata ya mbere ziratera imirima y'akarorero. Murabona ko n'ujya murima twagendeye wa Son Excellence nyakubahwa umukuru w'igihugu cacu murabona ko ari umurima w'akarorero wo kwigirako urimo ibiraya. Murabona ko ari ibiraya mwabonye ko ari ibiraya bimeze neza cyane mwabonye ko hari ibigori bimeze neza cyane imikobeko iciye neza kandi iteye ku bwatsi. Rero iki kiraca giha intege abandi bene gihugu begereye ngaha bagaca bifatira kwa karorero na cyane cyane yuko mu minsi heze twabona yuko indongozi zari zitunzwe no gusuma zitigera zirima mugubu turabona ko arizo ziri imbere cyane. Twavuye mwabonye ko twaciye tubandanya tukaja no mu wundi murima umurima mwiza cyane w'hegitari 24 uwo nawo n'umurima wa koperative iri ku mutumba wa Cishwa aho ni muri commune Bugendana nyene aho mubona ari umurima munini cyane w'hegitari 24 aho ibigori byose bimeze kumwe biteye neza. Ibyo navyo tubikesha akamo nyene twatewe n'intwaro na leta mvyeyi leta nkozi aho yahamagariye bene gihugu yuko uburimyi babwijukira. Iyi koperative kugira ivuke na bene gihugu twagiye hamwe turi abantu bakeyi hanyuma turavuga duti kugira turonke imbuto zirobanuye biratugora kumbure tuca tuja hamwe tugiye hamwe
duca turahamagara agronome n'ubujejwe Ntara tubwira ati ahubwo uwo mugambi ni mwiza cyane ni mu gukore turabashigikiye. Hanyuma duca turavuga duti kumbure reka tuje muri koperative imwe kugira izo mbuto zizoze ziradushikira n'inyigisho z'abagoronome kumbure ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi biriko buratwigisha biroroha. Hanyuma abanyebene gihugu baca baravyumva barabitahura. Ico gihe nyene mu mwaka uheze Prodefi icera dufata mu mugongo iduha imbuto. Kumbure vyaratworoheye kuko n'abene gihugu batariko barabitahura baciye babona akamaro akarusho uko twarimbuye ibigori byinshi cyane gusumba uko twahora turima. Hanyuma koperative kiratera imbere ubu unye hageze yuko twigurira imbuto twigurira amase tukongera kumbure tugaca duteragira. Turavye nko mu mwaka uheze nk'ibintu twimbuye twaciye dusanga yuko umuntu atagiye muri koperative burya yarahombye ko habaye akarisho karekare cyane. Warasanzwe yahora yimbura afise ahantu arima hakwiye, ndibaza yuko aronse ko nk'incuro gatatu canke kane kuvyo ahora aronka, kandi wo bazi gutohoza agakontora ukuntu baregeranije ibintu yimbuye ivyo vyarashitse n'ivyukuri. N'uwari afise itongo ritoya yaragerageje kuronka akarusho kuko atarinjira yari wo kuba yogura nk'ibiro 5 vy'umwavu ugasanga ntaco bimaze. Ubu murima mubona uko umeze hanye ni hegitari 24 nkuko nababwiye n'inusu urateye igome kuko natwebwe biriko biraduhimbara. Mugi ibi byose turiko tubikesha nyene cubahiro umukuru w'igihugu wewe yaduteye akamo ko gushira amatongo hamwe kumbure abo mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi no banza kubashimira mpereye kuri goronome na n'utwara intara ya Gitega mu burimyi n'ubworozi aratwama hafi cyane akongera akaduha n'impanuro zihagije. Aya mahegitari 28 n'inusu n'umurima umwe utandukanwe n'akarimbi mugo twe tuwita umurima umwe guko n'umurima wa koperative shigikira umurima turimira rimwe tukabagarira tugaterera rimwe tukabagarira rimwe n'umukwimbura twimburira rimwe. Umugambi wo guteranya amatongo igituma nawushimye cyane nizanyigisho zabanza kubaho bakatwigisha neza kunyene tuyateranya kanatsinda jo nari nsanzwe n'abandi n'umuntu ndi mu bintu by'amashirahamwe yo mu mwonga twabanje kubonegera no mwonga twahateranije tukarimira hamwe imiceri tukimburira rimwe imiceri nico gituma n'ibintu vyakire cyane nkavyakira n'ingoga kubera twasanze byose nta na kimwe twabwiwe n'abavyeyi nkabo kitimbutse. Umugambi tutarawukora nukuri aya mahegitari ndiko ndababwira nta toni zishika 200 z'ibigori twahora turonka kuko umwe yatera ivyiwe agashira amakajagari agatera y'ibiraya ibijumbu amateke n'ibindi, ariko ubu unye dutera igitegwa kimwe ubu unye nko mu mwaka uheze twararose itoni 100 muri uwo murima. Urumva ivyo nivyo kwishimira twarimbuye incuro zirenga 3 turi muri hafi 4 urumva nta wereka kugushima ico tugeze ko twihaya kandi twishima. Ubu unye twaragiye kwandikisha ikoperative muri Anacope turafise nife turafise registre de commerce turagenda tugatora n'ingurane muri Copec bakaduha yo kugura ifumbire imbuto zirobanuye kandi ubushikiranganje bugaca buduha imbuto ku gihe bugaca buduha n'ifumbire ku gihe tugaca duteragira nico gituma muca mubona n'umurimo umeze neza. Dusanze nk'umuntu yibagiye agatera mwibango nk'ibigori 3 canke ibiharage 3 tumubwira tuti uku nukonone imbuto kuko iyo uteye 3 bica bigundana bigaca biryana ntibeza ngo vyame nkuko uvyifuza. Tukomera tubabwira tuti rero umunsi urizina turanava no muhira mbere tukagenda kwereka abantu bakiri mu bintu byo gutera imbuto 3 mwibango tugaheba umwanya tukajana umugozi ni metero tukaja kubereka ingene batera abiteye nabi nico kiba cadukuye muhira turakenya tugasubira tukabirandura tukamusubiza gutera ukundi gusha ko biba ntibiba biramera bikiri mwibango turavuga ati unama udufashe tubitore byose tubitore dusubire mu gutera gushasha uzomeresha ibisa n'izandi bameresheje kuko urabona nyakubaho nk'uyu muri muyu haciye haza ugundi ngaho
agatera akajagari uko yigombeye agacasi mundi hariya agatera kijambere nk'uko urumva ntibishobora guhura. Baraza kuturaba bakatubaza umugambi mwawushitseko gute, byagenze gute, tukabasigurira ukuntu twawushitseko. Hariho abamaze kuza nko ku yindi mitumba, mvuze ntanze akarorero ku mitumba duhana intuzeye duha imitumba itwegereye, baciye ngaha bagaca nko kuri aka kayira bagenda barakomindura ati none ibi bigori mwe bigenda gute, tukabasigurira ukuntu twabishitseko, nabo bakavuga ati si umugambi woshika hariya iwacu. Rero nabone tuca tubabwira ukuntu twabishitseko nabo bakabikora. None munsi ndiko ndavuga hariho abantu baje bava mu Ruyigi bahurikiye mu makoperative, baje nabone kuturahura ku bumenyi, twababwiye ukuntu twabishitseko, kumbere bashimye banatangaye bamaze gushika mu murima hariya anye, uravuga ati mufise ibigori by'akarorero. Ibikorwa vyo gushira hamwe amatongo barabikoreye no mu yandi makomine agize intara ya Gitega. Akarorero nuwo mwonga mubona uri muri komine Makebuko. Abene gihugu bamaze kubahimiriza no kubigisha iciza cyo gufatanya amatongo, baciye babishira mu ngiro. Uwo mwonga mubona rero ukaba uteyemwo igitegwa kimwe c'ibigori, kandi umuntu yitegereza neza umwimbu kazoba uri mwiza gusumba uko bahora barima. Aha ni Nyagihundo, ni muri komine Makebuko, naho n'umwonga mubona ushajije cyane, aho abene gihugu bagiye hamwe, ariko umwe wese afise itongo gwiwe, muga baragiye hamwe kugira borohe gukurikirana, bagira koperative, muga umwene gihugu umwe wese afise itongo giwe, ariko murabona harimo imirima imeze neza, ni itongo ringana ni hegitari 37, aho mubona umwimbo w'ibigori uzoba mwiza cyane. Murabona ibigori byose bihetse ibigori bibiri, murabona ngaha ibigori ko ari ibigori biteye igomwe, kandi bose muri ko muraraba bose birasa. Mu myaka yahera ngaha bahora baharima, umwe wese yirimira ukwiwe, agatera imbuto yikuriye iwe, bamwe barateza amasaba ntibateza, ariko umwimbu baridoga cyane, bari bafise umwidogo. Ariko ubu kuva aho leta ibahimiririje kuja hamwe bateranya amatongo, suguteranya amatongo ahubwo no kurimira rimwe, barimiye rimwe, bica biboneka ko bateranije amatongo, kuko utaravye uburimbi ntihoshobora kumenya umurima w'umwene gihugu. Aho rero bace bitabira kamo, aha babaye abambere mu kitabira kamo, rero ubu baranezerewe cyane kubera uwo mwimbu uzoba mwinshi cyane. Twe umugambi wo kurimira hamwe twasanze ari mwiza cyane, kuko iyo twarimiye hamwe twese turima imbuto imwe, kandi mu kurima imbuto imwe turimira ku gihe kimwe, tukimburira igihe kimwe, kandi niyo tuba duteye imbuto twese dutera imbuto y'ubwoko bumwe, nta uvana imbuto ahandi ngo aze gutera mu murima twe tudasangiye. Umuntu agikora ari umwe, arima ivyiwe nyene, wasanga tutarima kijambere, umuntu akarima adafumbiye neza. Muga nk'ubu unye twamaze kwigishwa kugira ngo duteranye amatongo, twese dutera kumwe, n'umwimbu usanga umeze neza cyo kimwe twese. Umwongo urafise amategeko ugenga, nta muntu arekuriwe kuja umwonga tutamuhaye uruhusha ngo aje kwimbura, tutavuganya ati umunsi wo kwimbura n'uyu. Turavugana isango yo kwimbura, iyo sanga igeze umwe wese agenda kwimbura mu murima iwe. Tugiye kwimbura muri hangare turamupimurira umwimbu we yarose, hama hageze no mu gutora tuza turamupimira duke duke, twabakeneye kuja gufungura arusha kugurisha, hama koperative ikamugurira. Byaratwereye cyane gukurikirana bene gihugu bari hamwe, kuko mu minsi yahera byari bigoye yuko umufundi w'indimo azaraca ku mwene gihugu amwere kutu asubira yere kuriya, twaca dusanga umwe yateye ivyiwe undi agatera ivyiwe. Ariko aho leta ibifatiye mu ntoki igahemiriza bene gihugu yuko baterera rimwe bagakorera rimwe, amatongo bakayerimira rimwe, ubu murabona yuko twebwe bica bitworohera. Murabona ko n'ibigori byose biteye ku mirongo, ntitwari kubishikako iyo leta idafata iyo ntumbero, kuko byari kutugora kubakurikirana. Mugubu biroroshe cyane, turabakurikirana kuko nk'uyu murima wose twawutereye umunsi umwe, twashira umugozi hari impera ukaruhukira hariya, umwe wese agacaca amabango iwe, agashira amase mu murima wiwe, agatera niwe. Kandi byaciye byoroha yuko imbuto tuca tubahamagarira bose kugurira hamwe, n'amase baca bagirira komande imwe atawusigaye inyuma, kuko umwe wese abazi ko afise uwo mugambi wo kuzotera. Twega badukurikirana duhera kuri muniteri kuduga hejuru, were kuri muniteri ukaja kuri DPA kuri agronome, bose baguma badukurikirana. Ndetse ubuhinga nabwo inyigisho kwari twazirose kuva bwa mbere, inyigisho twarose nizo twagumye dukurikiza. Twarashizeho umugwi wamaho, uwo mugwi uhurikiyemwo abintwaro, ukongera ugahurikiramo na twebwe abajejwe by'ubuhinga. Uwo mugwi nawo wama wicara na cyane cyane wiga imigambi twokora, ukuntu twoshobora gukurikirana bene gihugu byoroshe. Ubwa mbere byaragorana cyane
yuko umumoniteri ujya muhinga w'indimo wo ku mutumba wenyene ashobora gukurikirana bene gihugu wenyene, kuko turazi ko abene gihugu burya intwaro iyo zibigiyemwo birafasha abene gihugu baravyitabira cyane. Rero icyatumye tubishikako nuko intwaro zadufashije, twebwe twarazanye ubuhinga, intwaro nazo ziradufasha guhimiriza abene gihugu gushikiye isaha baramaze kuvyitabira. Naho mwagiye murabona hose ku mitumba mwabonye yuko ibigori biteye ku mirongo, ivyo navyo ntivyari gukunda. Umufundi w'indimo wenyene ariko arabikora yarafashijwe n'intwaro. Urabona yuko abene gihugu bose ubu barahigana bavuga ati nanje ntateye nka naka sinshigwa, kuko babonana cyane cyane barabira karorero ngaha mu myonga. Murabona ko ibigori biteye igomwe. Ibi byaratumye no ku mitumba aho mwagiye muraca hose biboneka neza ko baciye bigana ibi byabaye mu myonga, kuko ibitwarimye mu mwonga byaciye biba indimo z'akarorero ari mu twita mu Gifaransa centre de rayonnement, naho ariho abene gihugu baca bakura inyigisho, baca barahura ubuhinga, bigatuma mbere bagira ishaka ryuko no ku mitumba hose baca babigira. Nico gituma mbone imitumba yose aho twagiye turaca bimeze neza, kubera ihimiriza twatanguriye muri lima gici baciye babona umwimbu uriyo, baca babona yuko vyoba vyiza nabo baciye bavyigirako. Je akamonotera abantu bataraja hamwe, muravye umwimbu dufise ni mwiza cyane, novuga nabo ko boja hamwe kugira ngo umwimbu bashobore kuronka mu buryo bwisaguye. Baravye iyi mirima benshi abahaciye ahubwo baguma bavuga ati none ibi vyagenze gute, ahubwo twabatera kamo ibi bibahaka intuze ya inyigisho. Iyi mirima ubu ntitwirwa turigisha cyane, bigishwa n'iyi mirima muba mubona, kuko nk'uhaciye akabona iyi mirima acagenda bajije. Nayo mu minsi eze byaratugora kwigisha abantu, ubu tubigishiriza mu mirima. Ubu nk'ubu umuntu aciye ngaha cyangwa tumuzanye ngaha acagenda yize, nawe nacagenda kubishira mu ngiro, kuko abona umwimbu uri ngaha acavuga ati narasizwe bwa bundi, ahubwo reka nkurikize aya mategeko mumbwira kugira nanjye nzero nk'umwimbu ungana gutya. Kuri anye natwe tugitangura ntitwoza kwishima ngo twaciye tuvyumva 100%. Hariho abakwega amaguru, mugabo ubu unye bageze ku ntambwe yo kuvuga ati mbe imbuto izoza ryari iri hehe dutere. Abandi rero no batera kamo ndababwira ati kurimira hamwe biroroshe. Ko goronome yo tuza kumuhamagara turi imiryango 86 aze kutwigisha ukuntu turima ikigori byari kugorana. Rero ariko aratwigishiriza hamwe biroroshe. No batera kamo yuko boshira amatongo hamwe nkuko twabigize, bagakorera hamwe, kumbure n'ubuze kuduha inyigisho biroroha ku buryo budushikira, inyigisho zidushikira, kandi biratuma dushizijwe hamwe, ingufu hamwe, tugasaba nk'izo mbuto zirobanuye. Mu bushikiranganje baratwumva cyane, baratwumva kurusha yaho yoza kwironderera umwe canke babiri. Hari abantu bagize koperative bari hamwe, birumvikana yuko bategerezwa guca babanza abantu bari hamwe. No bahanura nabone ko boteranya amatongo prema bakanyarutsa bakarimira hamwe, uko birimo inyungu nyinshi, uko n'ingwara iteye igitegwa muyigwaniriza hamwe biroroshe n'umwanya mutoyi. Ubu mwene gihugu arima azi naye azokurayo. Ico caranatumye rero muri Ntara ya Gitega ivyo twategekanije, nk'ubu twategekanije kuri za ndimo nini twategekanije yuko hazorimwa ihegitari zishika 2,000, dufashe indimo zijya bateranije abene gihugu bateranije amatongo. Turabona yuko ubu bashoboye kurima ihegitari zirenga 1,000. Turabona aya masantre y'akarorero, turabona ko aya masantre y'akarorero ngaha mu Ntara ya Gitega turafise ihegitari zishika 300. Imirima y'abene gihugu nkuko yaba fonctionnaire abakozi ba leta naba bikorera utwabo minini nahone irenze ihegitari 2. Aha mu Ntara ya Gitega turafise hegitari zishika 500. Turafise n'iyindi mirima y'amakoperative. Amakoperative nayo mu Ntara ya Gitega nayo nafise imirima minini ko niyo twaravye mito yoyo abamoniteri bariko barayishira ku rutonde. Minini twarashoboye kugira amahegitari ashika 300 mu makoperative. Rero turiko turabiraba nkuko twategekanije gutera amatongo manini ashika amahegitari 2,000 mu Ntara ya Gitega, ariko kubera akamo ka leta na cyane yuko kandi abene gihugu ubu barima bazi ico bazokura kubera ibiciro bizwi, twace dusanga ahubwo ubu mu murayo matongo manini twarashikanye amahegitari ashika 3,000. Ayo nayo turabona yuko umwimbu uzoboneka, kuko murabona hose ko byifashe neza. Twagomba mbere ce duhamagarana cya kigo anageza kijejwe kwegeranya umwimbu yuko cyo kwitegura, kuko turabona ko umwimbu uzokwigwiza na 3 turavye ivyo barose mu mwaka uheze. Na cyane umusesekara mu Ntara ya Gitega twashoboye kuronka
itoni zishika ibihumbi 3 z'umusesekara no kuvuga bene gihugu bariye bapfunguye hama ivyo bashoboye gushora barashoboye gushora itoni zishika ibihumbi 3 ngaha mu ntara ya Gitega. Ubu rero twahamagara kiya kigwana Jesa yuko cyo kwitegura yuko tuzoshika ku itoni zishika nk'ibihumbi 7 gushika ku 8 turavye amatongo ya rimwe tukaraba n'ibigoro ukuntu bimeze. Umugambi wo kugwiza umwimbu biciye mu guteza imbere uburimyi n'ubworozi ni ntirumara mu iterambere ry'igihugu n'abene gihugu. Umwe wese rero arakwiye kuwijukira kugira turime ku buhinga bugezweho maze turonke umwimbu n'umusesekara abene gihugu batera imbere bateza imbere n'igihugu cacu.